turata umwanya kandi hariho igikorwa Imana iriko iraduhamagarira gukora tutariko turakora. Imana ishimwe. Nk'uko natanguye kuri irya titire handitse ngo ni igikorwa kitarahera ca Yesu. Ukuvuga ngo ico gikorwa ntikirahera, kiretse guhera kubera iki jewe nawe twicaye ngaha ko kugenda kugiheranira. Imana izibabarire. Ntigigeze ribona ko rifise ibikwiye kugira ngo ribere umugisha amahanga. Imana ishimwe. Mwishengero uyu munsi womenga hariho ibyo duhajije, womenga hariho ibyo tutararonka, kandi twarabironse. Nta kindi ni ijambo ry'Imana, Bibiliya irikwiye. Ufashe umwanya ukayisoma urumva ico Imana ikubwira, kandi urashoboye gufata ico wumvise Imana ikubariye ukagishira wa wundi atarigera bimenya. Iki kintu mwumve by'ukuri yuko ukwiye kucumva mu mutima wawe. Hari uyundi muntu uyu munsi ariko arikubita imbere y'inka, ariko arikubita imbere y'igisitazi runaka, kandi wewe waramenye yuko hari Imana mu ijuru, urashobora kumutabara. Hari injyane zakahise zifatiye ku Mungu. Usanga abantu mu rushengero bavuga ngo naka ngo afise ubwoko ubu, uburyo ngo afise ubwoko ubu, ugasanga ntibahuje, ntibafise ubumwe. Ibyo byose ni intambamyi turiko turabona mu ishengero uyu munsi. Rero bene data, by'ukuri nimuze dufatane amaboko, dusenge ku bw'ishengero ry'Uburundi. Imana ishimwe. Dusenge ku bw'ishengero ry'Uburundi kugira ngo by'ukuri ishengero ry'Uburundi rigira inyigisho z'ijana gutuma zigwire mu ishengero. Imana ishimwe. Turiga ibindi bintu byose, amakonferanse y'ingo agumaba, bakigisha abamama, bakigisha abapapa, bakigisha ukuntu barera abana, bakigisha ukuntu umuntu akora protocol, ukuntu umuntu aririmba, ariko ugasanga inyigisho z'ijana gutuma mu rushengero ntazihari. Kandi ari cyo kintu cyakagombye kuba priorite mu mashengero yacu, kuko ni itegeko rikuru ry'umwami. Rero dufatane amaboko, dusenge kugira ngo ishengero ryo mu Burundi rigire inyigisho zigwiriye z'ijana gutuma, kandi tubone ryagamburutse mu gushira mu ngiro itegeko rikuru ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Itegeko rikuru ngiri ryahari. Hari umuntu ashobora kuba atarizi, umwe nadufashe asome Matayo 28. Mugizi abantu bose adusomere Matayo 28 dushobora kuri verse ko turashobora kuba two turarivuga ari umuntu atarizi, sibyo none? Reka turisome. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, babatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushika impera y'isi. Haleluya. Reka ndabasabe tujabuke. Kristo nta kindi kintu yadusuye ngo tugende tubwire n'isi yose, tubwire abantu bose ubutumwa bwiza. Nitwamara kubabwira tubabatize. Imana ishimwe. Turafise ibikorwa dukora mu rushengero rero, ariko iryo tegeko rikuru muraryumvise. Twese twahamagariwe kugenda tubwire isi yose, tubwire abantu ubutumwa bwiza. Rero reka dufashanye. Amapo yo gusengera ngaho turi mu ishengero ryo mu Burundi, jewe nawe mbona umenga ntabwo diaspora arimo. Dufashanye dusenge kugira ngo mu ishengero ry'Uburundi inyigisho z'ijana gutuma zigwire. Dusenge kugira ngo nizamara kugwira abantu bakamara kwiga izo nyigisho bagamburuke kuko Imana ivugana nabo, bagamburuke kubwira itegeko rikuru kugira ngo amahanga yose ashikirwe n'ubutumwa bwiza. Kaze Hallelujah.
umutsima tugomba kubona izi nyigisho ukuntu wabwiye abigishwa bawe ngo nimutware umugende mu mahanga yose mutware ubutumwa bwiza mwizera akabatizo z'umukira tubaramutse tubipfurize amahoro y'Imana nshuti bagenzi muriko muradukurikirana no munsi nkuko turi ku munsi udasanzwe twagendeye aho ibikorwa vyariko birabera vya CBI kugira ngo turabe mbega umurimo w'Imana uri gukorwa gute. Hamwe n'ivyo rero twagize ibakwe duhura n'usanzwe arongoye ico kigo. Reka tumuhe kaze kugira ngo atwidondore atubwire ido nido rya CBI. Turaguhaye kaze. Murakoze cyane kumpa ikaze. Ku mazina nitwa Kwizera Norbert, nkaba ndi umwe mu barongozi ba CBI Channel of Blessing Initiative. Mu Kirundi tuvyita ngo numugende w'umugisha. Ikaba ari ishirahamwe Rukristo ririko rirategura abajana butumwa canke se abo twokwita abamissionnaire, ariko imbere yo kubategura turiko turahimiriza ishengero ry'u Burundi kugira ngo ritahure vy'ukuri itegeko rikuru umwami Yesu yaduhaye dusanga muri Matayo 28 kuva kuri 18 gushika kuri 20 ahavuga ngo ni mugende muheri Yerusalemu, Yuda ni Samaria gushika ku mpera y'isi, mwamamaza ubutumwa bwiza, mwigisha abantu kwitondera ivyo nabageze. Nivyo turiko turakora rero natwe duhimiriza ishengero gushitsa itegeko rikuru ry'umwami, turiha nibikwiye twongera turungika n'abajana butumwa mu mice itarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Aho turiko turaganira n'umukozi w'Imana ari mu basanzwe ari mu barongozi birishira hamwe canke iki kigo. Hamwe n'ivyo rero tugiye gutangura ikiganiro cacu tumwibariza n'ibibazo, mbega iyo tuvuze CBI mu yandi majambo tuba tuvuze iki mu murimo w'Imana? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nkuko nariko ndabivuga mu kwidondora, iyo tuvuze CBI ni ijambo ry'icongereza ariko mu Kirundi rivuga ngo ni icongereza vuga ngo Channel of Blessing Initiative, numugende w'umugisha. Iyo mu gikorwa c'Imana turifuza turiko turakora nk'ababa umugisha ku mahanga, ariko kandi CBI iriko irakora n'amashengero atandukanye, aho mu nyigisho dutanga cyane mu byo dukora atashengero rimwe dukumira kiretse abataratahura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero CBI numugisha ku ishengero ry'u Burundi, nkuko hari n'ayandi mashira hamwe menshi ariko arakora mu guhimiriza ishengero. Natwe tuko turakora nayo mashira hamwe ngo tubone vy'ukuri ishengero ry'u Burundi ryakangutse ririko rirakora ngo ribe umugisha ku mahanga. Murakoze cyane. Twongere tubibarize neza na neza CBI yatanguye mu mwaka wa ryari, imaze igihe kingana iki iriko irakora? Turabahaye kaze. Murakoze. CBI yatanguye mu 2021 niho haboneka abantu vy'ukuri Imana yashize ku mutima rino yerekwa. Turicara twari batatu abantu sango dukorana, twicaye hamwe turabona ico Imana iko yaduhamagarira hamwe no gukurikirana inyigisho nyinshi zijanye na mission. Niho twabona yuko dukwiye kuzana rino yerekwa tukarishira habona kugira ngo vy'ukuri tubone ishengero ry'u Burundi ryakangutse. Ariko twagiye kwemera gukora neza mu 2024 niho twaronka uruhusha ruvuye muri leta rutwemerera gukora ku mugaragaro. Duca dutangura rero gukorana n'amashengero atandukanye, kandi tukaca dusanga muri CBI irimo abantu batandukanye bavuye amashengero atandukanye. Rero novuga yuko neza na neza imbere y'amategeko CBI yatanguye kubaho muri 2024 sikera. Murakoze cyane. Twashitse hano dusanga vy'ukuri hariko havugirwa ubutumwa bwiza, hariko higirwa inyigisho Rukristo. Mbega kugira ngo mwumve ko mushobora gutangura, mushobora gushira ku mugaragaro mukajaho mukavuga ijambo ry'Imana, vyavuye kuki? Vyahereye hehe kugira ngo mwumve ko mwoja hamwe kugira ngo mutanguze kino gikorwa? Turabahaye kaze.
nakoze cyane. Ikintu byavuye ko nuko bavuga yuko ukwizera kuzana no kumva. Tumaze gutahura by'ukuri ko hari itegeko rikuru ry'umwami tudashobora kwirengagiza, kandi si cyo dusaba, ariko ni itegeko yahaye abigishwa biwe. Iryo tegeko rero umaze kubyumva nk'uwizera uragamburuka. Rero twe nta kindi twakoze, twumviye umwami turavuga ngo reka tugamburuke kugira ngo ibi twamenye tubimenyesha abandi. Si uko twazanye ibintu bishasha bidahari batasanzwe bazi, ariko twaje kubafasha, tuko turakorana n'ishengero ngo risubire ryiyumvire kuco umwami yadutumye kidashobora kwirengagizwa. Hamwe twogishira ku ruhande, ufashe Bibiliya ugakuramo itegeko ry'umwami, twosanga by'ukuri turiko turahusha umugambi w'Imana. Rero nibaza yuko atakindi cabaye, habayeho gutahura ico Imana ihamagarira umuntu no kugamburuka. Murakoze cyane. Iyo twumvise CBI twumva ko ari urunani canke ishirahamwe ryagiye hamwe rukristo kugira ngo rikwirakwize ubutumwa, ndetse hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Hamwe n'ivyo rero tubibarize abariko baradukurikirana bashobora kuba bo kwiyumvira ati mu CBI tuyikeneye, dukeneye kugira ngo dufadikanye nabo neza na neza, bashobora kubaronka gute, bashobora kugira ngo kwifatanya nabo biciye mu nzira izaye? Murakoze cyane. CBI aho dukorera dusanga dukorera mu Carama ku 12 numero 21 ku 12 numero 21. Ikindi naco turabaha n'amanimero ya telefone kugira ngo tubahe adresse yagutse kumbura umuntu yo kwifuza kuza kwifatanya natwe. Nsubira no kwibutsa igikorwa twariko turakorera ngaha. Iyo tumaze guhimiriza ishengero turafise ibikoresho dukoresha, agakoresho bita sesangura canke expro kagufasha gutahura umutima w'Imana ku mahanga n'uruhara rwawe muri ico gikorwa c'Imana, na za parenting the global vision gifasha abavyeyi kumenya ingene bakwiye kurera abana babatumbereza umugambi w'Imana. Rero abo bantu twamaze kwigisha canke kumobiriza nibo twahuriye ngaho uyu munsi kugira ngo dusengere amahanga, tumenye ivy'Imana iri kwirakora mu mahanga za Iran na za Pakistan. Abajana butumwa biteguye kujayo tubasengere, nitumara kubasengera tubananye duhimiriza n'abandi benshi gukorana natwe muri ico gikorwa mu mashengero yabo n'ahandi henshi. Rero aho mwo dusanga ni mu Carama ku 12 numero 21. Murakoze cyane. Tubashimire inshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Hamwe n'ivyo twariko turaganira n'umwe asanzwe ari mu barongoye CBI, nkuko yatubwiye ko ari kigo canke umugende wivuga butumwa. Hamwe n'ivyo rero tumwibarize akajambo gasa n'agasuni karugi. Hamwe n'ivyo nigiki muriko murategura kugira ngo abariko baradukurikirana bumve ko hari ikintu gishasha, kumbre ijambo ry'Imana benshi hari abavuga ko ijambo ry'Imana barimenyeye, ariko twibaza ko ijambo ry'Imana ritamenyerwa. Nigiki rero muriko murategura kugira ngo mufashe abo bantu bazimiye muri ubwo buryo? Turabahaye kaze. Murakoze cyane kutubaza. Nkuko nabibabwiye, CBI ni mishirahamwe ry'abarundi, ariko kandi rifise iyerekwa yo kubona ubutumwa bwiza bwo ku isi yose. Rero turiko turafise uruganda itariki 25 na 26 z'uku kwezi nyene, le 25 na le 26 juillet, aho tuzaba turi mu Carama twakiriye abajene etudiant bavuye mu makaminuza kugira ngo bakire inyigisho ziva mu gitabo citwa Sesangura. Ico gitabo kigufasha gutahura inkuru y'Imana muri Bibiliya, ico Imana yifuza ku mahanga, umwe wese uruhara rw'uyo mu gukorana n'Imana. Rero turiko turategura inyigisho zitandukanye mu mice itandukanye, ku bajene, ku barongozi b'amashengero nkuko tumaze kubikora hatari hake, no ku bavyeyi kugira ngo nabo nyene bashobore kurera abana babo abandanye batahura umugambi w'Imana. Nuko murakoze cyane. Tubashimire inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media, aho twagendeye ikigo canke ishirahamwe CBI risanzwe riko rirakora ibijanye n'ivuga butumwa, riko rirarungika abamissionari batandukanye mu bihugu bitandukanye kugira ngo bakwirakwize inkuru ya Kristo
ku isi ndetse duhere hano mu Burundi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse no kugera ku isi mu mugabane za Buraya za Afrika n'ahandi hatandukanye. Hamwe n'ivyo rero twariko turaganira n'umukozi w'Imana umwe ari mu barongoye CBI. Tubashimire cyane uko mwadukurikiranye. Sinzi ko umukozi w'Imana urafise akajambo ushobora gutekera bariko baradukurikirana. Nanje numva icambere no bashimira ariko baradukurikirana, ariko kandi nkababwira ngo dusubire dusome Matayo 28:19-20 haravuga ngo ndi kumwe namwe uvubu gushika ku mpera y'isi. Rero Imana iri kumwe n'abitaba umuhamagaro wayo, iri kumwe n'abidibamiye. Ndagutera intege ngo icimana iri kwiraguhamagarira by'ukuri witabe gukorana nayo, kuko iri kumwe n'abayizera, iri kumwe n'abagamburuka kubw'icubahiro cayo n'umugambi wayo wagutse wo kubona ihimbazwa mu mahanga yose, nkuko tusoma mu byahishuro Yohana ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawushobora kuriharura, bavuye mu moko yose mu ndimi zose, bavuga ngo birakubereye kwakira icubahiro. Rero dutumbere icimana itumbereye, dushire umutima w'Imana ishize umutima, ibisigaye Imana n'umwizigirwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye ariko baradukurikirana kuri Vision Talk Media. Tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza,